Ndongera baha ikaze nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri uno mwanya canke se muri uno mugoroba kuba twumviriza bari mu bice bimwe namwe bigiye bitandukanye. Turagarutse mu idonido ry'amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa ngaha mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Ikaze kuri mwebwe mwese, dore ingingo nkuru tugiye kugaruka canke turaza kugenda turibandaho muri kino kiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba nyene, kuri uyu wa kane igenekerezo rya 13 ukwezi kwa Ntwarante 2025. Mu Burundi hari bamwe batanguye kugenda barasaba umugwi ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora mu Burundi yuko bakwiriye kuba botanga imihoho ku mvo z'uko nyene igihe cyose bagiye barategura amatora hagiye haribonekezamo utunenge. Abarongo umugwi ujejwe gutunganya amatora barasabwa gutanga imihoho kugira ngo bahagarike amabakunda kwibonekeza aturutse ku matora atateguwe neza. Ibiriko biravugwa mu gihe biboneka yuko CNDD-FDD ishaka rero kuzigarurira ibibanza byinshi mu Burundi bivanye no kuba bamwe mu banyepolitike bakomakomeye cyane mu Burundi barimo nka Honorable Agatogwasa n'abandi bashinga amateka basanzwe barayoboka uyu atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi barakomeje kugenda barakumigwa. Ibyo bisabwa n'ihuriro ry'abarundi bishize hamwe rero kugira baranire gutsimbataza demokarasi mu Burundi IC Lapide Seruka ababishishiriro mwikete baheruka rero kwandikira abarongowe uwo mugwi uzwi ku izina rya Burundi Seni. Ibingibi nyene bikaba byaratewe ko umukono rero na Bob Rugurika asanzwe ari umuhuza bikorwa coordinate ndetse na Vice Nyandwi umuvugizi w'iryo huriro. Ntacyo umugwi ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora mu Burundi wari wishura kubigendanye n'ibyo bariko rero barasabwa nimba bashobora kuba botanga imihoho. Icakora amatora ategerejwe nga mu Burundi arakomeje kugenda aratera impungenge abatari bakeya nkuko bikomeje kugenda bigaragara, aho abanyagihugu benshi bama bavuga yuko amatora yimirijwe mu Burundi ashobora n'ubundi kuzovamo ibibazo biremere cyane nkuko bikomeza kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibingibi kandi biriko biraba n'ubundi mu gihe abarundi bariko baratabariza urubyaro rwabo cangwa urwaruka rwabo rukomeje kugwa mu ngwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ingaruka mbi z'ingwano Evariste Ndayishimiye yoba yarishoyemo ndetse agashoramo igisirikare c'u Burundi nyine nkuko vyoma bigaragara zirakomeje kwigaragaza irya nino mu gihugu, aho rero urwaruka rukomeje koherezwa ku ngufu rero kugwana iyo ngwano ndetse rukoherezwa nta myimenyerezo ihagije ya gisirikare bafise, aho gushika no mwanya imwe mu ntwazangabo ibarizwa mu Burundi yaravinyesheje yuko imvo ziriko ziratuma Uburundi buriko buratakaza abasirikare benshi muri no ngwano ari ibigendanye no kuba rero mu Burundi atamyemenyerezo ihagije bariko bararonka, ubundi bakarungikwa n'ubundi bategeze baratangarizwa ingwano bagiyemo nyirizina canga se n'urubuga bagiye kugwanira ko, ariko kandi bikagana no kuba atamyemenyerezo ndetse n'ibikoresho bihagize bafise, ibituma n'ubundi iyo bagiye ku mirongo y'imbere ku rugamba badashobora kuba borenga umutare. Hari amakuru akomeje kugenda avugwa ndetse anagaragaza neza yuko muri kino gihugu c'u Burundi nyine ingabo zayo zabarizwaga nyine muri batayo y'icumi zerutse kugwa mu gice cy'abagwanyi ba M23 ikiziba. Ubwo rero uyu muhari wa M23 warabashaga kwigarurira ibyo bice nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga canga se nkuko bikomeza kugenda biratugeraho. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa. Uyu munsi hateranye inama ikomeye cyane mu buryo bwa video conference, n'inama yarateranye nyine yayobowe na President Emmerson Mnangagwa arongoye igihugu ca Zimbabwe, akaba arongoye umuryango SADC, ndetse bimwe mu byo meje nuko uyu muryango ugomba kuvana ingabo zabo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyuma y'ikorera ingabo zayo zibuze aho zero zerekeza zikazarahungiye mu bigo bya MONUSCO gushika no mwanya mu nyuma y'ikorera umuhari M23 uherutse kwigarurira ibice bimwe nimwe bigiye bitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga cange nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ibi byose kandi bikomeje kugenda bigaragara mu gihe muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ingabo zaho zikomeje kugenda zo zirabarizwa ku buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko hakaba hatagaragazwa uburyo rero izo ngabo zishobora kuba zova muri ivyo bice cange uburyo zishobora kuba zova muri Kongo.
mwongeye kwirirwa neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu niteka n'umunezero gusubira kandi abaha gusubira kuri zino mikoro za Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese ndabahaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho muherereye. Reka mwese ndabifurize ibihe byiza ndetse ndanabifurize umugoroba mwiza cyane bivanye naho muherereye. Ikaze ku batwumviriza bari mu Burundi, abatwumviriza bari mu gisagara c'ubudandaji cya Bujumbura, abari Gitega, abari mu makayitsi hamwe namwe, abari Ngozi, abari Imwaro, abari Bururi, abari Kayanza ndetse no mu yandi makayitsi amwe namwe, mwese ndabahaye mwiriwe. Ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, abari muri za Canada, abari mu Fransa, abari mu Bubiligi, abari Irondere mu Bwongereza ndetse n'abandi bari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ngiyo ku mugabane w'Uburaya. Ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri ngaha mu karere k'ibiyaga binini, abari mu bihugu bibanye bigiye bitandukanye mubandanya kutwumviriza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikaze kuri mwese. Niba rugambye ngaha ndagusaba usyonde kwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 kugira amakuru n'ibiganiro byacu nyine ace arakugiriraho ku gihe. Ndagusaba kandi n'ubundi gutanga ibyumviro byawe unyuze nga muri komanteri kugira ngo ubashe kuba nyine watubwira uko wumviriza amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yihuta ariko aravugwa mu Burundi ni ikete riremere cyane ryandikiwe umugwi ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora mu Burundi, aho bosabwe gutanga imihoho. Ni mu nyuma y'iko rero muri uno mwaka wa 2025 mu Burundi haraza gutangura amatora y'abashinga amateka ndetse n'abagenama nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Mu nyuma y'iko rero abamwe umugujeri gutunganya ndetse no gutegura amatora mu Burundi Seni wagirije umushinga amateka Honorable Agatogwasa ndetse bagaca baramusaba kuba iyo bakaba baramubujije kuzitoza muri ayo matora ndetse akinjira no mu runani Burundi bwa bose, bigaca biranga nyine aba barongoye umugujeri gutunganya amatora barakomeje kugenda barasabwa gutanga imihoho kumvo z'uko akomeje kugenda hibonekezamo utunenge. Amakuru avuga yuko kandi mu gihe cy'amatora abamenyesha makuru batemerewe kuba botangaza ibizova ku materehe nk'uko bikomeza kugenda bagaragara. Nkuko bikomeza kugenda bagaragara rero barasabwe gutanga imihoho nyine nkuko bikomeza kugenda bigaragara nabangaba bajejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora. Ni kumva z'uko nyine hakonze kugenda hibonekeza amabi aturutse mu matora atatiguwe neza. Nkuko nabivuze ndiko ndatangura ibyo bisabwa n'ihuriro ry'abarundi barishize hamwe rero kugira baranire gutsimbataza demokarasi IC Papide Seruka ababicishije rero mwikete baheruka kwandikira abarongoye uwo mugwi Burundi Seni nkuko byoma bigaragara. Iryo kete rero ryaratewe ko umukono na Bobo Rugurika asanzwe ari umuhuza bikorwa canke coordinateur ndetse na Vice Nyandwi umuvugizi w'iryo huriro nkuko byoma bigaragara. Muri iryo huriro IC Lapide Seruka bashikiriza ko rero umugwi w'amatora nyine wama uba inkwezi y'amarere nyine mu mabi atandukanye, harimo rero ubwicanyi by'amarero byibonekeza kuva mu mwaka wa 2010 biraturutse ku matora abatatunganyijwe neza nyine abayatunganyijwe nabi nyine ahanga bakagaruka ku bwicanyi bwibonekeje mu matora yo mu mwaka wa 2010 2015 ndetse na 2020 haba mu nteguro yayo n'inyuma yayo. Muri ayo matora kandi abanyagihugu benshi bakaba barishwe barazira ibyumviro byabo bya politike ndetse n'imigambwe baturukamwo. Ibihumbi n'ibihumbi nabyo rero by'abarundi bikaba byarataye igihugu bica birahunga nkuko bigaragara muri iryo kete. Ubwo bwicanyi ndetse nayo yandi mabi byama byibonekeza mu matora adatunganyije neza bikaba ari byo rero biraje inshinga iryo huriro IC Lapide Seruka. Mu matora yimirije kuba rero muri uno mwaka 2025 ndetse nayo gushika 2027 bafatiye ku kuntu nyine ayo matora yatunganyijwe guhera mu iyandikwa ry'abazoyitaba, ikumigwa ry'abandi nyine mu Burundi by'abandi baturuka mu yindi migambwe itavuga mwe rero na CNDD-FDD
ikigeretse ko rero muri ino misi hakaba ariko rero hibonekeza ugwaruka rw'imbonerakure ruriko rurakoreshwa imyimenyerezo y'igisirikare rwongera ruhabwa rero nyine bigwanisho bicira umuriro ijya nino mu gihugu. Ibi byose biratera amakenga abanyagihugu nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, bakaba bariko barasaba umugwi ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora mu Burundi ko barekwiye kuba botanga imihoho nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, kubera ko bimaze kugaragara yuko rero umugwi ujejwe gutunganya no gutegura amatora mu Burundi seni wamufasha muri ayo mabiri yose nubwo bwicanyi rero bigamitse nyine igihugu. Muri iryo huriro IC Rapide Seruka rirasanzwe rihurikiyemo rero abarundi batandukanye basaba rero abarongoye umugwi seni mu matora yimirije uwo ari indwi nyine nk'uko bikomeza kugenda bigaragara gutanga imihoho, bagasaba leta iharire gutunganya ibiganiro bidakumira ku barundi bose kugira ngo babone rero gutunganya amatora nyakuri ari mu muco rero ahurikiyemo abarundi bose nk'uko vyoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero akaba akomeza kugenda agaragaza neza yuko kenshi mu Burundi iyo himirijwe amatora usanga nyine usanga imbonerakure ziba ziriko zirakora akazi katameze neza, aho rero ziba zirabangamira abanyagihugu na cane cane ababarizwa mu yindi migambwe igiye itandukanye, na cane cane abafise ivyiyumviro vya politike bidahuje n'ibya CNDD-FDD. Bamwe rero ntibajya umunwa mu kugaragaza neza yuko amatora yimirijwe mu Burundi hakomeza kugenda hagaragaramo ibigendanye n'utunenge duteye ubwoba, ariko kandi uno mwanya amakuru akomeza kugenda tugeraho akaba avuga yuko bariko barasaba yuko nyine uwo mugwi ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora mu Burundi wofata ingingo iremereye cyane, ingingo igendanye no kuba bakwiriye nyine kuba botangura canga se bakwiriye kuba bofata ingingo yo gutegura ndetse no gushiraho abandi bajejwe gutunganya amatora. Icakora uyu mugwi ujejwe kuyatunganya ndetse no kuyategura ntacyo wari wishura ku bigendanye n'ibi biriko biravugwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Tukiri ngaha mu Burundi kandi abanyagihugu bariko barizogera kuba rero ugwaruka rumwe na rumwe rwarongitswe mu gisirikare mu cyane cyane ingabo z'abarundi ziriko zirarungikwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu nyuma y'iko rero bakomeje kugenda nyine baragwa mu ngwano iriko irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abanyagihugu bamwe barashinza igisirikare cy'u Burundi kwibera mu gacerere ndetse ntibagira icyo batangaza ku bigendanye n'amakuru akomeza kugenda agaragara, na cane cane nyine ibiriko birashikira ingabo z'u Burundi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru yihuta cane akomeza kugenda tugera avuga yuko ibato y'ingabo z'u Burundi iherutse gusenyuka mu nyuma yo kugwa mu gice cy'umuhari M23. Ni mu nyuma y'iko rero ingabo z'u Burundi zarisutse ku muhari M23 zigaye bitero mu bice bya Kiziba rimaze kwigarurirwa n'umuhari M23, biza kurangira M23 rero ibarashe ku rugero rudasanzwe, ndetse bivugwa yuko benshi barakwiye imishwaro ndetse ibitigiri by'abapfuye ndetse n'abakomeretse n'ibyari byotangazwa. Bivugwa yuko rero iyindi bato ya 10 iraje ije gutabara, ariko isanga M23 yaragose ingabo z'abarundi. Ibi byaratumye ingabo nyinshi zarashoboye kurokoka, n'ubundi iyo ngwano zarahungiye mu gisagara ca Uvira. Abategetsi b'ibihugu by'umuryango wa Afrika by'ubumanuko SADC barumvikanye kurangiza ubutumwa rero bw'ingabo iryo shiramwe rero ryari ryararungitse gufasha leta ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho muri Kongo. Iyo ngingo yarafatiwe mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu rero bigize iryo shiramwe, yarabereye ku buhinga bwa video conference atariho rero bari imbona nkubone, yari ihagarikiwe kandi n'umukuru wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Abategetsi b'ibyo bihugu kandi baravuze ko batewe umutima uhagaze n'ingene ibintu biguma byunyuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kuva umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 wigaruriye ibisagara bya Goma ndetse na Bukavu, imigwa mukuru y'intara ya Kivu mu buseruko bwa Kongo. Bavuze ko kandi mu byo rero muri ibyo bisagara bifashwe rero amayira nyamukuru nyine yo gushikanayo ibyankenegwa
yugawe ndetse no gushikanayo imfashanyo kuba ari mu kaga bigaca rero bigorana cane. Yari inama igira gatatu kuri Kongo rero muri aya mezi makeya aheze. Abategetsi b'iryo shirahamwe ry'ibihugu bishika muri 16 Kongo rero irimwo bumvikanye gukurayo rero izo ngabo mu bice muri ivyo bice zari zarungitswe rero mu kwezi kwa 12 n'ubundi mu mwaka wa 2023 gufasha leta ya Kongo kugwanya imigwi itwaje ibigwanisho na cane cane umuhari M23. Tanzania ndetse na Afrika y'Epfo ndetse na Malawi nivyo byari byaratanze ingabo muri aya mezi aheze, kandi izo ngabo zaratakaje abateri bakeya na cane cane mu ntambara ya M23 yo gufata icyo gisagara ca Goma mu ndwi mu mpera z'ukwezi kwa Nzero, bituma Malawi itahukana bayo. Abo bategetsi kandi ba SADC nta nsiguro batanze y'igituma rero barangije ubwo butumwa bwabo. Ariko kandi inama yabo yongeye gusubiramwo rero ko hakenewe gutogwa inyishu ya politike n'imigenderanire nyene diplomasi irimwo rero impande zose nkuko bikomeza kugenda bigaragara, na cane cane impande za leta n'izitari iza leta, iza gisirikare n'izitari iza gisirikare mu buseruko bwa Kongo, kugira ngo hagaruke amahoro n'ituze nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Mu biganiro byacu bikurikira turaza kurabira hamwe rero aho ingabo za SADC zoba ziharereye mu nyuma y'iko rero nyine ziherutse kwa kuvanwa mu bice bimwe na bimwe zari ziherereyemo. Hari amakuru avuga yuko zomaze kugorwa n'umuhari M23 nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Mbashimire, tugaruke mu biganiro byacu bikurikira.